uje igikorwa cyo gutanga ikibazo ku bakozi bagomba kwinjizwa mu bushikiranganji mu byo bujejwe harimo uburimyi n'ubworozi hamwe no gukingira ibidukikije. Bari bamaze iminsi 4 bitegura ico gikorwa baronka formation ngaha mu iki kigo citeka ngaha Irusi mu ntara ya Karusi. Iki gikorwa rero tugitanze uno munsi itariki 14 z'ukwezi kwa gatandatu muri uno mwaka kugira ngo abakozi na cyane bafise impamyabushobozi za kaminuza bashobore guhiganwa mu kwinjizwa mu kazi nk'uko leta yamaze gufata intumbero y'uko umukozi wese azokwinjira mu kazi abanje gukora ikibazo habe guhiganwa imbere y'uko umuntu yinjizwa mu kazi. Iki gikorwa kandi kizobandanya mu mugwi ugira kabiri w'abakozi bajya batekinishe bafise niveau A2 nabo nyene bakaba bazomara iminsi 4 bakarihizwa ubwenge bakazobitangura mu ndwi itangura, hanyuma bahejeje bace bongera nabo nyene bahabwa ikibazo rero gikozwe uno munsi kiba ariko barakora uno munsi nico kiza kuba uburenganzira bwo kwinjira mu kazi. Aha twashatse kumenyesha yuko bahejeje gukosora bashaka bereka amanota, bahejeje kubereka amanota uzo bafise aha reclamation kugira reclamation kugira ngo ejo mu gitondo dushobore guca tubacura batahe bamaze kumenya yuko bashikanye amanota asabwa kugira ngo na cyane bazoba barushije abandi bamenye yuko ako kazi bakaronse. Twe mu ntumbero yo kugarantisa ya transparence leta yashira imbere ati haboneke umuco mu bijanye no kwinjizwa mu kazi, na cyane dushira imbere abaronse amahirwe mu kuronka amanota y'imbere kugira ngo bashobore kuba ari bo bubanza guhabwa akazi. Ico no kongera ko nuko abo bahiganwa basanzwe ari abakozi benshi cyane, ariko n'utazoshikirwa kuri urutonde rwa mbere amaliste tuba tuyafise turayabika kandi turashobora kuyikorako igihe cyose haba aho habonetse ikindi kibanza. Twarabamenyesheje yuko iyi formation bahawe izobafasha bamaze kwinjizwa mu kazi, eka mbere n'abatazoshobora kwinjira mu kazi yuko iyi formation izobafasha mu kwitunganiriza imigambi canke mu kwitegura igihe cyose leta yozokenera abo bantu baronkejwe ubwo bumenyi.